nukuvuga rero turashobora gusaba turondera ubuhirwe ahatariho, mu biyayuramutwe, mu biryohera umubiri n'ibindi ntiriwe ndavuga murabizi. Nuko rero ubunywanyi nakuri n'Imana niho abavuga ko ari inzira y'ubuhirwe. Uko umuntu yinjira mu Mana mu gisabisho agacudika nayo akarangura ikimusaba, niko nyamuntu aba ariko arafata inzira y'ubuhirwe. Uko usenga ibigirwamana ukabiha ikibanza kinini mu buzima bwawe, mvuga ibigirwamana bishasha nk'amatungo, ibiryohera umubiri, ubumenyi, ubutegetsi, ubwiza, ubuhinga, akaba ari byo biba Imana yawe, ni kuja kure y'amahoro n'umutekano muri wewe bizana ubuhirwe. Simvuze ko ibyo bintu ari bibi, mugabo ntubigira Imana, na buhoro buhoro ntubigira Imana, bifise ikibanza cyabyo, kira noneho nuguhera birahera. Hanyuma abashakashatsi barongera bakavuga yuko gucudikana ibidukikije ni inzira ijana ku mahoro n'ubwo buhigwe. Igihe tudacudice n'ibidukikije ntidushobora kugira amahoro. Hari ingorane mu bidukikije, uruzuba, ibisebuzi bikomeye, ivyuka byonona, nuko amapfa, imyuzurira, imiyaga ikomeye bituma umuntu abaho nabi canke bikamuhitana. Nico gituma dutegerezwa kubikingira ngo turonke amahoro aho tubaye ajana vy'ukuri ku buhibwe.